amahoro. Kandi umbabarire ndonke imigisha. Hari impamvu dukwiye gutabaza Imana. Hari impamvu ukwiye gucuraranga. Hari impamvu ukwiye gushimira Imana. Igihe cyose ucurarangira Imana, umwasi araza agasanga uri kurasenga, Imana ikagutabara ikakurinda ibitero byiwe. Igihe cyose uhoza umutima wawe ku mavi, igihe cyose uhoza umutima wawe ku itegeko ry'Imana, umwasi araza akaza azanye ibombe y'ibyago, ibombe y'amakuba, ibombe y'iminaniro, ibombe y'ubugumba, ibombe y'ibyankiro, ibombe y'iremenanya, ibombe y'amacakubiri, agasanga uri kurasenga Uwiteka agahangana nawe. Nkunda Imana kuko yavuze ngo wa musozi wigirika imbere ya Zerubabeli yasanze. Umva ingene Zaburi ya 52 ivuga ngo ni kuki wihayagiza mu nabiga wamuhiziwe. Ndabira nk'ubwo rugaba ingene ruko raterehe ndabira ntiruzi icyo guhica n'icyo rukitse. Ndabira rutera gutanu hari umuntu apfukamye ariko arasenga. Ni gute mwihaya mu nabi, ni gute mwijogota ngo nimugire amahoro dufise Imana soko ry'amahoro. Bazotera abansi. Bibiliya ivuga ngo iki muri Itanguriro 12 ngo bazogutera bazana n'inzira imwe ndabasanzarize mu nzira. Mureke Imana ikore ku buzima bwacu, mureke Imana ikorere mu buzima bwacu. Ngo wigire iki wamuhizi wewe ufise mu mutima wa majambo y'ugutikiza gusa. Ururimi rwawe nta kindi rukora atari ugutikiza nk'ugwembe rukarishe ukishinga kubeshubeshera abana b'Imana. Uyu munsi bigiye kukugaragarana. Uyu munsi ugiye gusuzugurika mu kibanza cyabo washaka ko basuzugurika, mu kibanza cyabo washaka ko bahwera. Uyu munsi niwo ugiye guhwera. Ukunda inabi gusumba ineza, ukunda ikinyama gusumba ijambo ritunganye, ukunda amajambo yose asambura. Karimi kumwangushiwe ehera. Muratera mugasanga turiko turasenga, muraroga mugasanga turiko turasenga, muravuma mugasanga turiko turasenga. Ahari icankiro akabigikundira, ahari urupfu hakaba ubuzima, ahari ubukene hakaba ubutunzi. Reka dukomeze dusenge maze. Nicyo gituma Imana igiye kugutikiza ubutakivayo. Imana izokuraha iguti inyuma y'ihema ryawe, ikurandure ku isi y'abazima. Kubana umanika ukuboko ngo ukubite, kubana umanika uwugura umunwa ngo upfume, kubana umanika amaboko ngo wice, kubana ukwega umugozi ngo unike. Kubita uwo mwaryamanye, wica uwo mwaryamanye, unika uwo wibyariye, usuzuguza umuvukanye. Ntungane mugiye kubibona, mugira icyamutinya mugira ubwo. Abantu b'intungane bagiye guciyekaza abagome, abantu b'intungane bagiye gushinga intare bavuga ngo he wamuhizi atagize Imana ubuhungiro bwiwe, ngo he wamuhizi yishimiye amatungo yiwe menshi atishimiye ubushobozi bw'Imana, ngo he wamuhizi yagize agahambaye mu gikiriza ciwe akugigira mu gikiriza ca Yesu Kristo. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, nzokuninaza imyaka yose kubera ibyo wakoze, kandi nizigiye izina ryawe n'ijambo ryawe kuko ni bwiza cyane imbere ya twebwe abayoboke bawe. Ubwangushi bwicecekere, ubugome bureke, ubwibone bureke, uburyarya bureke, ubugunge bureke. Ngwino dusange turonka umugisha, turonka amahoro, turonka ibyishimo, turambe kandi turanirwe mu izina rya Yesu Kristo. Nta mudakwiye gushira mu bugome, nta n'inyungu na nayo usibye urupfu kandi rwagashinyagura. Ukwiye gushira umutahe mu butungane kuko nawe uzotunganirizwa mu byawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ndagusabira ubutungane mu mutima wawe. Amen, amen. Gira umugisha ko byumvise kandi ugiye kuyana ibyaha byawe.